twiyambure ubuhumane bwose kugira ntidupfe. Abisirayeli bari bakwiye gutandukanywa n'ubuhumane bwabo bwose kugira ngo ntibapfe bahowe ko bahumanije ihema. Hariho ivyahumanya abantu bivuye ngo mubiva mu mibiri yabo. Nk'akarorero, mukenyezi wese yaba ari mu mihango ko yabahumanye, n'umukenyezi wese amaze kwibaruka ngo yaba ari uhumanye yaguma mu nzu imisi 30 atavaho. Aba bahumanywa nibiva mu mibiri yabo ariko kandi ataruhara babifisemwo. Ko n'abagabo bashobora guhumanywa n'ingwara ngo zo mu bihimba vy'irondoka bagwaye, kandi hari igihe wasanga atanuruhara babigizemwo. Baratubwira abandi bantu bahumanywa n'imibembe, nayo nyene baravuga yuko uyigwaye yabahumanye baca babugarana imisi 7. Iyo misi 7 rero yaba uwo biketse yuko ashobora kubagwaye bamukonfina imisi 7, yaba uwo bamaze kubona ko agwaye bamukonfina imisi 7. Ubuhumane rero bwatuma umuntu ataja aho abandi bari. Ubuhumane bwatuma umuntu amaramara adashobora kwegera abandi. Nico gituma dukwiye kubwiyambura kuko buragahera. Hariho n'abandi bahumanywa n'ivyo bikwegeye. Hariho ibikoko yari yarababwiye bizira kurya, ababiriye yarababwiye ko bizira kubirya baba bahumanye. Abakoze go ku mivyimba yabi y'ivyo bikoko bihumanye, yabi imivyimba y'abandi ngo atari se atari nyina atari uwo bavukana atari umugore wiwe cyangwa umugabo wiwe baba bahumanye. Ivyo ni ibintu yari yarababujije, ubirenze kakarenga kw'ico cagezwe nukuvuga ngo yaba ahumanye. Abo bose baca babugarana imisi 7. Abandi bantu bahumana bari abantu basambanye. Ubusambanyi muri rusangi wabukoze yabahumanye. Ivyo navyo byaba ari vy'umuntu yikwegeye kuko yari yarabahaye amabwirizwa abisirayeli. Muri ayo mabwirizwa yabahaye hari mwiribwirizwa rivuga ngo ntugasambane. Ubirenze ko rero yaba ari uhumanye bace bamwugaranira iyo misi 7. Ivyagezwe bijanye no guhumanura umunyamibembe, bafata ngo inyoni 2 ngo imwe bakayikata amaraso yayo ngo bakayajojotereza mu mazi bavomye mu mbizi, hanyuma iyindi nyoni bakayigurura. Ayo mazi rero ngo bagaca bayafata bakayazana bakayamija wa muntu yahumanye canke bakayamija mu nzu yamaze guhumana. Ivyo nivyo vyakogwa kugira ngo wa muntu yahumanye ahumanurwa. Niyumviriye kuba mama bo mu gihe cy'isezerano rya kera, ndavuga ni nimba hari abantu bari baragowe baribo twabakonfina uko ukwezi guhetse, uko ukwezi gutashe umuntu yugaranwa ataja mu bantu imisi 7, ukundi kwezi ko gutashe akugaranwa. Nguko umuntu mukenyezi wese avyaye yarugaranwa kamara imisi 30. Si bimwe vy'uyu munsi umuntu ashobora kwibaruka hahera 7 imwe ukazona umuvyeyi yarazanye umwana natwe tukamushimira Imana kandi nitumunene nk'uhumanye. Oya, ivyo nukubera iki? Nukubera Yesu yagiye yinjira hera cyane, ahinjije ayiwe maraso atanga ikimazi iri rimwe gusa arico mubiri wiwe. Nituzosubira kugaranwa ukundi. Abakenyezi mwari mukwiye kuvugiza impundu. Yesu yarabirangije. Reka n'abagabo hari ivyabahumanya twumvise, namwe mwari mukwiye gushima Imana.